kandi Yeriko bari biyugaranye bahadadiye kubwo gutinya Abisirayeli. Nta warenga irembo kandi nta washika imbere. Uhoraho abarira Yosuwa ati, raba ngabuye Yeriko mu maboko yawe, bo n'umwami waho n'abahizi baho bibishirira. Uno munsi ijambo ry'Imana yasize ku mutima wanje ni ijambo rivuga ngo ingene Imana yagabuye abansi b'Abisirayeli mu maboko y'Abisirayeli. Rero ingene ngo banesheje Yeriko, uyu munsi ijambo ry'Imana ritubwiye ko Imana ije kukuneshereza Yeriko Irimbere yawe. Nubwo bakuyugarana gute, nubwo bazitira bakazitira inzitiro z'amabuye, bakazitira inzitiro z'ivyuma, nta ushobora kunyegera Imana, nta ushobora kuzitirira Imana. Rero uno munsi ijambo ry'Imana tubwiye ngo Imana ije kugwanirira ubwoko bwayo, ije kugwanirira abantu bayo bayubashe, ije kugwanirira abantu bayo bariko barayitakambira, ije kubagwanirira, ije gusenya Yeriko imbere yawe, ije gusenya ivyigiza akagabo imbere yawe. Nubwo ari ibintu uri kwarabisha amaso yawe, ubona ari ibintu bikomeye, ubona ko umengo birahambaye, ariko uyu munsi Imana ije kubigabura, ije kubigabura imbere yawe, ije kubigabura, ije gukuraho iyo byose bimeze nk'imisozi imbere yawe, bimeze nk'inzitizi, ubu utabona imbere utabona inyuma. Ivyari bikugaranya igihe kirekire, ya mu buryo bw'impwemu, ya mu buryo bw'umubiri, Imana ije kukugwanirira. Wewe umva ivyikubwira, wewe yiha umwanya uyubahirize, wumva ivyo iriko irakubwira, ibisiga bireke yikorera. Ntiwicire inzira, ntuce inzira, ntuve ngo nanyura aha byagenda ukoya. Wewe hagarara, ibisigaye ukure ikintu cyose cyatuma utishimirwa n'Imana, ibisigaye Imana ize yikorera. Imana ije kugwanirira abantu bayo, ije kugwanirira umuntu wayo yayubashe, yayinambyeho. Arukuntu Satani yaje n'abakozi biwe barugarira abantu b'Imana, barabugarira ntibabone imbere ntibabone inyuma, ndetse bakazitirirwa mu mpande hirya no hino. Waryama ikavyuka ari ingwara, wavyuka ukabona n'ibibazo, wagenda ukabona hari abizitiye, wabona hari ukabona hose harugaye. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana tubwira ngo iraje kukuneshereza Yeriko. Haleluya. Iraje kukuneshereza Yeriko, iraje gusenyura Yeriko. Yeriko yari ikomeye, wabona ikomeye imbere yawe. Yeriko wabona yubakishijwe amabuye. Yeriko yari yazitiwe, Yeriko yari yazitiwe ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku mubiri wawe, kuri kazoza kawe, ndetse no kuvyibonesha amaso vyawe. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana tubwiye ngo Imana ije kwigwanira, ije kugabura Yeriko mu maboko yawe, ije kugabura Satani n'abakozi mu maboko yawe, kugira ngo ubone ivyawe, ubone ushike waruko gushika, ha mu buryo bw'impwemu ushike, ha mu buryo bw'umubiri naho ushike, ndetse ivyo Satani vyose yarugaye ku buzima bwawe. Ariko uyu munsi Imana ije kuvyugurura, ije kugururira abera bayo, ije kugurura abakozi bayo, ije kugururira abantu bayo bayubashe, abayinambyeho, abaririje n'igitondo bihanganye, bativanze ngo bagende bashake bacize n'inzira banyuragize bacari hirya no hino. Ariko uyu munsi Imana ije kugwanirira abantu bayo. Hariho abariko bararira, hariho abarushe, hariho abaganya, hariho abashonje, hariho abagwaye, hariho abatabona inzira batabona inyuma, kandi harimwo benshi bakora ariko ntibatore, bakabona ibintu vyabo vyarugaranywe, bakabona ibintu vyabo ntibabishikira. Ariko uyu munsi Imana iraje kukubwira ngo hagarara neza, hagarara neza. Iraje kugwanirira, iraje kugabura Yeriko iri imbere yawe. Yeriko iri imbere yawe irayigabuye uyu munsi. Yeriko iri imbere yawe irayigabuye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi wumve ko yigabuye by'ukuri.
Yesu nahabwe icubahiro ngo yababwira ngo nibazunguruke wewe gusa ivyo iri kwirakubwira uvyubahirize ukora ivyo iri kwirakubwira yababwira ngo nibazunguruke bazunguruke indwi mwibanga batavuga bacecetse nawe zunguruka Yeriko yawe yizunguruka utavuga ucecetse uhoze utarira utaganyuza bavuga ngo yo mbega ibintu ngo mbega ngo bimeze gute ugenda uyagira inshuti zawe wabwira ngo ibintu byacitse ngo ibintu byakomeye oya zunguruka Yeriko zunguruka Yeriko utavuga uzunguruka ucecetse nawe uko uzunguruka muriko murazunguruka uhora hariko aragwana agiye gusenyura Yeriko yari imbere yawe Yeriko y'ibibazo Yeriko y'intambara Yeriko haleluya Imana ihabwe icubahiro Yeriko wabona imeze nk'imisozi imbere yawe Imana iraje kuyibomora Imana iraje gusenyura Imana iraje kubibomora Yesu nahabwe icubahiro ufata ibyawe bifate izina rya Yesu irakureho inyatsi ikureho ibibazo byose ikureho wakora ntutore wasezeraniye amasezerano menshi ariko ntwebwe yashikeho ariko uyu munsi ijambo ry'Imana ngo ugiye kuyashikira ugiye kuyakoraho hari byinshi Imana ije kukwereka hari byinshi Imana ije gusobanura abantu bayo hari byinshi byari byaragizwe ibanga hari byinshi byaragizwe ibanga ku buzima bwawe hari byinshi byaranyegeje ku buzima bwawe kandi byinshi biko bikorwa nabo muri kumwe nabo mugendana nabo muengana inshuti zawe nabo mengo muri kumwe mu nzira y'urugendo ariko uyu munsi uje kumenya hari byije byiyorobeka hari byiyorobeka ku buzima bwawe hari byihishije ariko uyu munsi ugiye gusobanukirwa Yeriko Irimbere yawe igiye gusenyuka ukabona inzira zawe zari zarugaritse zuguruka